aba baserukira baranyandikiye ikete, banyandikira bambwira yuko hariho aba Islamu muri kino gihe mufunze muri kwezi kwa Ramadhan, yuko hariho bamwe kuronka ifutari bibagora. Hanyuma barambwira bati bamwe bari mu Gatumba, abandi mu Maramvya, barambwira no mu Kabezi, mengo no mu Isare. Hanyuma ndababaza nti none, kuko narabahaye umubonano, ndababaza nti none mushaka ko twohurira hehe kugira ngo utwo mfise ndatuzane kandi nabo ndaduha ndababone. Niho baca bambwira bati twohurira mu Gatumba. Ndababwira rero ntumusi mbona wonyorohera ni kuri no musi wa Mungu, niho mbona je vyonyorohera. Ubu rero ndakubahwa aka kanya niko naronse. Hanyuma ibyo nazanye, ibyo nashikanye ngaha, jewe sindabifata ko nje kubihereza aba, ahubwo jewe nafashe ko nshikana Imana. Nshikana Imana kuko nk'ibi bitoke mubona biri ngaho nta gitoke na kimwe naguze, ni bitoke naciye mu murima w'iwanje. Navuze rero ntako ndabishora kugira ndonke amafaranga, reka ndabihereze bajya bavukanyi, mugabo mbe mpereje Imana nkenguruka ku byiza byinshi maze munkorera. Erega namwe mwaranteye iteka nyakubahwa, nagira ndababwire ko yanka mwangabira wa musi twari hariya hirya gatoyi, irya nka yarakunze kandi imeze neza cyane. Urumva rero mbaye nkuza gukura ubwatsi, gushima no gukenguruka kubera ko namwe mwangabiye. Nkumbure utwo nazanye ni duke kubyo mwari mukeneye, mugabo mushime n'utwo, kuko nejo canke nk'irya yejo hari igihe Imana ishobora gusubira kumpezagira nkongera nkagira ico ntanze. Mamanze swenda basabe dukuru ubwasi dushime kuri uyu mukuru w'inama nshingamateka yatwiyumviriye mu kutuzanira ifutari y'uno munsi. Ndabasabye mu mwamashi menshi cyane. Nyakubahwa wose sa ku mutima uno munsi yosanga kamwemwe kansya, ntagira amajambo nosigura, ntagira uko nobivuga, ahubwo ara kamwemwe kaguma kansya gusa. Nyakubahwa wagaragaje kweri kuri umuntu w'Imana, kuko Imana mu nyigisho zayo iravuga iti narashonje ntiwangaburiye, naranyotewe ntiwampembuye, narambaye ubusa ntiwanyambika. Hanyuma kiremwa muntu kizovuga giti mbega Mana nari kukugaburira ntakubona, mbega Mana nari kuguhembura ntakubona, mbega Mana nari kukwambika ntakubona. Imana izokivuga iti iyo waja gutabara ikiremwa muntu wari gusanga utabaye jewe, iyo wagaburira ikiremwa muntu wari gusanga ugaburiye jewe, iyo wahembura ikiremwa muntu wari gusanga uhembuye jewe, iyo wambika ikiremwa muntu wari gusanga ari jewe wambitse. None nyakubahwa mukuru w'inama nshingamateka, turashimye cyane kubona warumvirije ijambo ry'Imana rirakunyura, ari naco gituma wakunze kuza kwifatikanya n'abayisilamu muri uku kwezi kweranda kwa Ramadhani. Turagushimiye cyane, Imana ikutuzigamire, Imana yame ikuronsa ivyo utanga n'ivyo usigarana, nejo bundi n'abandi uzugaburire nk'uku watugaburiye mu kwezi kweranda kwa Ramadhani. Kira noneho imperezwa nziza ivuye mu murima
imwiyasho yawe n'imperezwa ishika cyane, ari naco gituma twebwe mu gukenguruka n'ibisabisho aho tuzoba turi mu musigiti, haba mw'ijoro haba mu murango, turakwemereye yuko tutazokwibagira.